Shalom shalom bakunzi mwese ba Living Room Spiritual TV. N'uyu munsi ndanezerewe kongera kugaruka hano muri kino kiganiro ndakomeza edition ya kabiri. Dushimira Imana itwongeye aka karyo, ariko kandi dushimira Imana yabanye natwe. Edition ya mbere ntivyashoboye kugenda neza kuko ubuhinga ntibwabitwemereye, ariko turashimiye Imana ku video duto mwagiye murabona, ariko ubuhinga turacabandanya tubukora kugira ngo turabe ko nimba vy'ukuri vyokunda tugashobora ko video ijako yose kuri YouTube, ariko turizera ko iyi edition ya kabiri igiye gukunda. Rero ndabahaye kaze. Muri edition ya mbere twavuganye ni gute umuntu yobandanya nubwo hashobora kuba hariho intambamyi zishikira umuntu ntizibe izimuhagarika, ariko agashobora kubandanya. Rero mu vyo twagiye tuvuga nkuko mwagiye murabibona mu tuve dutandukanye, haba kuri Facebook canke kuri YouTube ndetse Instagram, Twitter n'izindi mbuga, twavuga ibijanye nuko ni naco kiganiro dushatse kubandanya uno munsi, aho uno munsi shatse kuza ndemesha wewe umaze gutangura umugambi wawe canke umugambi wawe wari umaze igihe warawutanguye canke ariho ukiwutangura, ariko ukaba uriko urahura n'intambamyi izi canke ziriya. Uyu munsi twari tuje kuvugana ni gute nawe wobandanya, kuko impamvu nyamukuru inzanye ni kugira ngo nawe ndakuremesha. Rero kuba waratanguye umugambi wawe hama ugahura n'intambamyi, ukabona nta soutien, ukabona nta bufasha, ukabona amakritike y'abana bariya, ukabona intambamyi zigiye zitandukanye nk'uko twavuganye muri video ya mbere, ukabona uburyo nta buhari, ariko ivyo uko biba byinshi bikagutera kumva wihebuye, ukumva ibi bintu biheba, ukumva ibi bintu nta kamaro kubera ico. Ariko ndakubwire ngo guhura n'ivyo bintu ni ibintu biri normal, ibintu biri normal cane. Birabaho ko mw'itangura ry'ibintu, itangura ryama rigoye, kandi naganda kuremeshe ko imigambi myiza yagiye haba canke imigambi ikomeye haragiyemwo izo ntambamyi, kandi imigambi minini itangurwa n'intambara zigiye zitandukanye. Ariko nariko ndakuremesha ntucike intege. Ibibazo bidushikira si vyo kuza kutubwira ngo hagarara, ariko ibibazo bidushikira ni vyo kuza gupima inguvu dufise, nivyo kuza gupima inguvu dufise, urugezo turiko mu gushobora gutorera umuti ibibazo duhura navyo. Rero nshuti yanje mukundwa, ntiwihebure, ntuhagarike, ntubihebe. Rero aba wari umaze kunguka canke wowe wariho wari ukibitangura, ntuhagarike, nuhangame ku ma objectif wihaye, ku mahangiro wihaye, uyashikire kandi bizoshika. Ndabikuremesheje, ntubihebe. Ni gute none umuntu ashobora kubandanya kandi afise ibimutangira, afise intambara? Kimwe ubwa mbere ifo identifier l'obstacle. Ugomba kubanza kumenya intambamyi ihari, ukamenya ko ari uburyo buke, ukamenya ko ari abakozi, ukamenya ko ari amakritike, ukamenya yuko ari dute iri muri wewe, ukumva ko ufise gukekeranya muri wewe. Iyo ni intambamyi. Nagira nico ndakikumenyeshe, kuba ufise amadute muri wewe naco ni intambamyi, ariko ukwiye kutagira intambamyi. Ariko umaze kumenya ngo ikintu kiko kirambuza mw'iterambere ryanje, ikintu kiko kirambuza gushikira canke kubandanya umugambi wanje, ni iki, ni kiriya,
rero ico umaze kukimenya uca umenya yuko ico kintu sikije kuguhagarika ariko nikije kugira kigusaba ngo niwongereze intege niwongereze inguvu nurabe izindi strategy wokoresha maze ubandanye kandi ndakwankuraja uzoshika ku mahangiro wihaye imbere ni heza ntugire ubwoba ushobora kuba ufise impamvu yuko wize ico gisata wo kuriga ariko ukabona mu matangwa ariko biragorana ko ari byo wumva biri muri wewe ko ariyo passion yawe bikore iga shiramo inkomezi kandi ikintu kimwe nagomba ndakubwire ko ufise Imana bizokunda niyo iduha impamvu zo kuyiga niyo dukorana nayo niryo jambo nako ndarondera iyo ibikorwa duko turakora tubigendanyemo n'Imana step by step intambwe ku yindi tukagenda turi kumwe n'Imana igenda ibana natwe ubundi Imana irakunda abantu bakora kandi ico yaguhamagariye ukagikora rero ntuhagarike ntuhagarike ariko nubandanye imbere ni heza iterambere ryawe uzorishikako kandi ikindi nagomba kubwire Imana irabona ni gute uba umwizigirwa muri ivyo bikeya kutangwa kugaragazwa ukitanguye kurageragezwa canke kuko urahura n'intambamyi bikiri hagufi ariko Imana iraba n'ukuntu vyitwaramwo rero ntutangure guca utangwa gufata ingingo zitari nziza umwanya umwe ngo ndabivuyemwo ukagenda ufata ingingo zitandukanye kandi izo ngingo nyinshi zikaba ari zigushira zigukura muri wa mugambi wihaye mwene data nshuti yanje ntubivemwo abantu ntibakoshe canke ngo satani akoshe kuko na satani nawe ari mu bitwosha satani rero ntakoshe utangure kuva mu iterambere ryawe kandi bizonezeza kandi nawe bizonezeza umutima wawe kandi iterambere ryawe rizoba inyungu kuri benshi rero nukomere ntunyiganyige kandi Imana izobana nawe je niryo jambo mba numva kenshi noguma nsubiramo Imana izobana natwe kandi pusha kakayisite harabaho intambara kuri kakayisite y'ikintu kanaka umuntu amaze kugera ko hari intambara zikurikira iyo resite hariho izindi ntambamyi ziri inyuma y'iyo resite ariko rero nakubwiye ngo gerageza ube fidele muri ivyo bikeya muri iyo ntambuko ugezeko ugerageza uyitwaremwo neza ntusubire inyuma ntukokire ntiwemerere iyo dute ko igusubiza inyuma ukomeza bandanya ku mahangiro wihaye uyashikeko kandi mu iterambere ryawe wame imisi yose wibuka kuyegereza Imana umenye ko iterambere ryawe Imana ifise ko igikorwa gikomeye kandi Imana nayo irashaka ko utera imbere rero kandi iyo umaze gutera imbere ku rugendo ugezeko wame wibuka gushimira Imana imbere yuko ndangiza nagomba ndakubwira amajambo abiri rimwe ryo namaze kubivuga nukomere nube fort nube strong mu bivyo bikorwa urimwo nuhagarare ntunyiganyige wihagarare ko nubwo umengo biranse nubwo umengo nta kuntu niwihagarare ko imbere no kuri uzodushingira ntaha ijambo rya kabiri ni nyene mvuze muri izo difficulté muri izo obstacle ukurahura nazo harimo témoignage harimo intahe harimo experience uzoshobora gushingira abandi numara kuva kuri iyo ntambwe uriko bagire imbere muri ico kigeragezo izo obstacle urikuragira zirimo experience uzobwira n'abandi ego kandi uno munsi ushobora kuba umengo nta kuntu ariko imbere uzobona yuko nagomba kukwibutsa ko imbere hari ibindi vyiza hari ayandi materambere hariho ubundi bwiza bukurindiriye rero ntiwemerere kuko satani canke intambamyi ziri imbere yawe ziguhagarika ariko nubandanye nukomere kandi uzoshika
mu kurangiza nagomba ndabakenguruke wewe wabanye natwe muri kino kiganiro ndakomeza kandi dushishikara tubashimira ko mukomeza kugera jeme sabone dushimira abamaze kugera sabone kandi na mugenzi afuse ataraba sabone agomba kugira iyi encouragement umupartage umubwire nawe aje kuri living room spiritual tv niho tuzogenda ducisha ibijanye n'izi motivation ariko nubwo nabemeye ko nzohora ncishaho n'ibindi biganiro kandi nabwiye ko igihe kimwe nzoza ndi jenyine ikindi gihe tukaza turi kumwe n'abatumire abana bariya bivanye na context canke ni mpamvu ico kiganiro tuzoba tugomba gukora ariko rero dushishikaye tugira sabone tugira subscribe ku bafise amakonti ari mu Congereza tugira amakomantere kandi nshimira komantere zanyu kugira ngo iterambere ryacu namwe ribagereho ko mushishikara kudukurikirana sabone jeme na partage mutavyibagira kandi dushimira ko mubikora nawe utarabikora genda ukande sabone canke subscribe maze uhore ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye ndabashimira ko mukomeza kubana nanje ni jewe Shimwe Eroge twako turavugana muri kino kiganiro shalom shalom imana ibahezagire